only football can make you feel like this. Absolutely incredible. Kaze mwese kuri Iwacu Top TV aho turi mu kiganiro Iwacu Sports News. Turi ku munsi wa mbere igerekezo rya 2025 kwezi kwa gitugutu umwaka wa 2021 aho tuje n'amakuru y'inkino atandukanye ngaho iwacu mu Burundi muri Afrika no kwisi yose muri rusange. Muri kumwe nanje rero Jean Paul Dunia kuri micro. Nkaba ari kumwe na mugenzi wanje hano bamwita Jibril nawe manze ndamusabe abanze ahikaze abariko badukurikirana kuri Iwacu Top TV. Okay, ndabaramukije cyane abakunzi b'ikiganiro Iwacu Sport News gikorerwa muri Iwacu Top TV. Ndabaramukije cyane. Yes, urakoze mugenzi wanje Jibril, urakoze kuramutsa abakunzi b'inkino. Rero tugiye kurabira hamwe amakuru menshi cyane wari umusi wa derby mu weekend ngaho iwacu mu Burundi hari derby du Nord Atletico New Academy yakira Olympique Star ku kibuga umuco. Iburayi yari derby yari El Clasico muri Espagne FC Barcelona ikampu yakira Real de Madrid. Mu Bufaransa yari Marseille yakira Paris Saint-Germain. Mu Italiano yari equipe ya Inter de Milan yakira equipe ya Juventus. Byari bikomeye cyane aho mu Bwongereza naho nyene equipe ya Manchester United kuri Old Trafford yakira equipe ya Liverpool. Bikaba reko byagenze reka tuce tuza n'incamake y'amakuru tugeze kubashikiriza aho tuje guhera ngaha iwacu mu Burundi turabira hamwe ngene championnat yagenze. Bari bageze ku munsi w'icenge bita 9e journée. Turaza kuhava tuje muri deuxième division nabo nyene bariko barakina umunsi wabo wa kabiri naho nyine tukamenya inkino zagenze kuko rero inkino nyinshi cyane aho mu matsinda abiri A na B bose bakinye byose turazokorera ngene byagenze. Turaja kuhava turabira hamwe inkino muri Afrika nakenshi ko kiraba atari Ligue des Champions ya CAF hamwe na CAF Confederations Cup byo turazokorera hamwe ngene byagenze. Turaza kuhava twambuke ibahari ya Mediterranee dushike ku mugabane wa Buraya aho tujya kurabira hamwe amakuru y'inkino muri championnat zitanu zikomakomeye. Turaje guhera mu Bufaransa muri Ligue 1 tuje muri Bundesliga muri German tuze kuja muri Serie A mu Italiano tuve mu tuje muri La Liga muri Espagne tuje guhereza mu gihugu cy'Ubwongereza muri English Premier League. Turabira hamwe ngene inkino zagenze aho vyari ibirori abafana bamwe bababara abandi baryoherwa ababetinga baribwa abandi bajya eka byose byari umunezero abandi bababara bongera baryoherwa. Akanya nika dukunda turaje kurabira hamwe n'ama divers turabira hamwe amakuru avuga mu equipe atandukanye. Turaje kuraba amakuru avuga muri Man U aho umumenyereza wabo Ole Gunnar Solskjaer bivuga yuko nyuma yo gutsindwa na Liverpool ashobora kwirukanwa. Barcelona nuko naho nyene imyidogo ni myinshi aho umumenyereza wabo Ronald Koeman bagomba bamwidogera bivanye n'amaresultat ariko aratanga mabi cyane. PSG nuko naho nyene Pochettino bavuga yuko ashobora kumwirukana bavuga yuko atari ku rwego rwo gukoca equipe ya PSG. Reka nongenda bashimire cyane nongenda bahe ni kaze mwese aho muherereye. Ndamutse abakunzi bamwe b'inkino ndabona bamwita Claude Carlos umufana wa Real de Madrid nabwiye nti kaze mu kiganiro cy'inkino. Ndabona Shadraka ku masanganzira ndamubwiye nti kaze mu kiganiro cy'inkino umufana wa Manchester United nabwo yarayitsinzwe ndamwihanganishe cyane. Ndabona bamwita n'inganza muri Cedric Madudu nawe nyene afana Barcelona nawe nyene ndamwihanganishe cyo kimwe na Jimmy Nduwimana nawe nyene afana Manchester United. Nezimana Mark hariya mu bwiza nawe nyene ndabwiye ni wirambire n'umufana wa Real de Madrid. Twache Balambe n'umufana wa Arsenal nawe nyene ndabwiye ni wirambire. Habimana Adolphe hariya mu Gashoho ni Docteur nawe ndabwiye ni wirambire afana Arsenal. Bertrand mu Kanyosha n'umufana wa Barcelona nawe ndabwiye ni wirambire. Mwese aba sportif muri rusangi abamenyereza abakinyi mwese mufise aho muhuriye na sport ndabahaye ikaze mu kino kiganiro Iwacu Sport News kuri Iwacu Top TV. Mukanya turaje inyuma yo kuva mu ncamake reka twinjire mu idonido turabire hamwe amakuru menshi cyane ariko aravugwa aho tugiye guhera muri Championnat National Premier League bari bageze ku ndwi y'icenda ivyo bita 9e journée mu rurimi rw'igifaransa. Turaje kuvuga cyane ku iyi match iyi derby du Nord derby yo mu buraruko
aho equipe ya Atletico ni Oil Academy yari yakiriye equipe ya Olympic Star hajya kuri stade Umuco y'Umuyinga n'urukino rwari rubereye ijisho urukino rwarimo ishaka ryinshi cyane aho imigwi yose yanganije ibitsindo bibiri ku bindi Olympic Star niyo yatangiye gutsinda igitsindo ca mbere ku minota wa 18 w'igice ca mbere mu ku minota wa 12 w'igice ca kabiri Atletico niyo iraza yishura igitsindo itsinda n'ikindi kandi ku minota wa 60 birenga ko gatoyi ariko Olympic Star iza kugombora ku minota y'inyongera umunota bari bongeye minota 5 umukinyi Mustafa atsinda igitsindo ku munota wa nyuma ibintu birangira gutyo banganije ibitsindo bibiri ku bindi n'urukino rero rwarimwo ishaka ryinshi cyane ko nabivuze umutekano wari wakajijwe kabisa abasirikare abapolisi niho bari kuko nibaza yuko iyo bataza kuhaba hari kuba ibintu vy'induru hakabaho kuvugana amajambo menshi ariko ivyo ntivyigeze bihaba abajejwe umutekano bari bakereye ibirori kabisa barona yuko biteguye rero ngaha ndi kumwe na mugenzi wanje bamwita Jibril asanzwe amenyereye ivy'umupira n'umusportif niho yarari muri makero twagira tumubaze kabisa atubwire ukuntu yabonye urukino eske resultat zagiye kuba egalisation bibiri ku bindi ivyo ari witeze canke habayemo gutungurwa nkuko Nyarwanda bivuga ibintu by'ama surprise wabibonye gute wewe muri make donc prediction ziwawe wozivuga gute bijanye n'urya rukino rwejo bo murakoze cyane urukino kubisanzwe rwari urukino rwiza ruryoheye ijisho urabona ko abafana bari bagwitavye ari benshi kabisa ndakubwiye kuva sandwi nje ninjiye sandwi na nusi kibuga cari cuzuye maze kuhashika abafana nibo bakwereka deja yuko rujya rukina atari urukino rusanzwe bo turashika umwanya uragenda tubona nyene ko urukina abantu barurindiranye ihamu canke igishika cinshi abakinyi baraza barishusha ubona ko ari ibintu bitoroshe kweri ku migwi ibiri ariko byaboneka neza umuntu ariko aravyiyumvira yuko rujya rukino naho bari bahuye basumbanya mu manota Olympique Atletico niyo Academy iri imbere amanota 4 nibibanza mbere bidasa kumwe yari ya gatanu yindi ya 10 ntivyibonekeza neza yuko je nko kubwanje nabona umengo baraza kunganya ndavye bose morale bafise kuri kote zibiri ariko urakoze cyane uti wabona umengo baraza kunganya nta equipe wamahigwe kuko biraboneka ko ama equipe yose afite ishaka kandi yose akine itsinzi byaragaragara ku bafana aho uri kurabaza abafana ba Atletico niyo bavuga bati udutsinda ntibibaho abandi bakavuga bati je hako bantsinda nofuma n'ikintu ke zose bakazica abandi bati hako bantsinda nofuma nitwara mu gasho bakamfunga biboneka ko harimo ishaka rinini harimo ugukanira cyane bavuga bati ntibibaho niko bimeze rero mu mupira nubwo bishika gatsindwa mugabo bavuze uti gutsindwa ntibibaho nta muntu umwe yemera gutsindwa abona yuko ari waza gutsinda ariko nyene iyo minota 90 iheze ubona ivyo umwe yari yifuza sivyo bibaye ukazobona muranganije wari witeze gutsinda ukazobona muratsindwa wari witeze gutsinda ubwo niko bimeze mu nkino nuko bimeze hari ikintu nabonye urukino rutaratanga usigaje mu 30 nabonye incident yabaye mbona umukinyi wa Olympic Star n'umukoce wa kabiri wa Atletico ni Oil ya mu type nani Usenda ishimiye bari hariya muri corner hariya kuri riya goli birabi no kwibago mbona umukinyi araje yashavuye mbona kubisa umugabo umwe araho umugabo bavuga yuko yaje ava muri Tanzania niko numvise amakomantere havuga bavuga yuko ari umuntu bazanye ngo aje kubafasha kugira barakobotsi asinze bavyizera bega wowe ibintu bijanye n'uburozi muri football cyangwa ibintu bijanye n'ubupfumu eske muri football uremera ko bibaho mu nkino cyane twaribonye no keshi muri Afrika bakunda gukora ndibuka Rayon Sport ikina na sinze nyamukura nigeze kubona umukinyi yitwa Diala mbona ku ibintu mwigoro bamwirukako hara umukino uhagarara gatoyi mbona ko ariruka nivyo vyabaye je kuri Olympic Star na Atletico ni Oil Academy aho nabonye Hassan mukinyi Hassan aje kabisa nishavugisha mbona kubisubya mugabo eske ibintu wowe wabonye gute ubivuga kwiki je ubwa mbere naratunguwe cyane no kubona umuntu icambere na atari muri staff ya equipe yinjira mu kibuga kandi akinjira yambaye
imayo impuzu y'uwundi mugwi yari Yanga bisanzwe ujya mugabo ya Yanga. ujya mugabo uri kuravuga jaho nari nicaye agiseruka gusa baje numvise abo turi kumwe bose bavuga ngo wa mufumu wa Yanga je ntabyo narinzi maze kubona kumva uko ari umufumu wa Yanga nanje nitayeho kubikurikirana kugira ngo ndabirorere ndabirara ariko mbona aje afise umupira mu ntoke ibaro ari kumwe na ujya mukoca wa kabiri wa Royal Athletic Academy bo bimaze kugenda uko nkabona bajya ncambona abakinyi ba Olympique Star nabo binjiye mu kibuga yego bariko gatoyi ngira ngo abari ku biga gw'ivyuma baza bace bagashiramwe kugira abantu bazabona nyine vyagenze kuko ijya image irahari asani ariko akubita ujya mugero ujya mugabo baza baragashiramo kugira abantu baza barakabona bandanye bo bimaze kugenda uko rero niho nabona umengo bakiri kure hariya kuri centre nabona umukinyi yitwa Temba amukubita ibijingi je nkibaza ni bimwe byo ntuze mitani y'abakinyi bamenyanye je nibaza ni ibintu byo gufyina ariko uko batwegera gato mbona ujya Asani Junior waruvuze amukubise ikofe ndavuga ati bino bintu birimo Asani we yakubise Asani yamukubise ikofe yo bita umufumu yego ndavuga ati ariko yamukubise kabiri kuko je nabonye umugere bakiza ubwa mbere barenze centre gatoya ko bamanukiye kujya murongo wa centre yego aca mukubita ikofe niho rero naca mbona yuko atavy'imifyinato birimo barabandanya bagenda noneho mbona abakinyi bose baje bamwe bamusunura ujya mukoca wa niyo yagerageza kumugwanira ariko ndayishimye kubera bari benshi bo baragenda aramutembereza byaboneka yuko asa ujya mukoca ariko aramutembereza amaparti y'ikibuga nko ku makorne yego canke hehe tuvuge ko teba mushikana na hajya kuri za penalty bo amushikanye kuri korne yepfo igori rija ino kwibago tuvuge kwibago barahazi bose baca bahabona bazi kibuga ya majepfo kimuyinga yego niho nabonera ibintu rero biciye biba bigize cambona staff ya Star irinjiye abagizwe na badoto baserembo bose binje baja kuri rijya gori ariko ntibaza kuri aho nyene ujya mugabari niho nabona uwo mukinyi wa Star aje aramusunuye aradandabagirikana arahagarara mbona bya bintu byo mu sinema nivyo bimwe bavuga ati umuntu baramukubita akaguruka babundi nasanze ari ivyo yaragurutse Asani yaramukubise umugere araguruka ataba bijya vyuma bari kumuto yari kurengana urupanga je muri make yatewe n'ivyuma ibintu byarantunguye cyane kubona muri equipe ya Atletico ni equipe ifise staff naho umuntu yinjiye mu kibuga ariko akubitwa n'umukinyi wa yindi equipe baza gukina kandi uwo mukinyi yambaye imyambaro ya equipe imuranga vraiment yego bijya bintu je byarantangaje kuva nakabaho nta nahantu ndabibona nta nuko nari bwana byumva bijya bintu je byarantangaje ariko kandi derby niko zikinwa usanga hari mutuntu tutuyensolite naho derby ari kwikinwa je mbona umengo ho baharabaye mu makosa menshi ku ruhande rwa New York simbona ingene bozana umuntu basi iyo bafuma bamwambika umupira wabo wo muri staff bakavuga ati uyu hari ikintu ajejwe kubisanzwe ntubona hari ico bitwa fedo match mu rupapuro bandika kabakinyi na staff yose burya abantu bari muri staff umwe wese abafise role yiwe cyangwa akazi kiwe burya mugabo rero je sinzi ico yoba yarajejwe hajya aya ariko biraboneka neza yuko yarinjiye abantu bose mbona batanguye kumuvuga urabona kuko rero no commentaire kumavuga ngo nasohoke turi muri East Africa ujya baramuzi nta bintu byo bera ntuzengaho muri Tanzania abantu benshi urazi ko ngaha hari ico kimwe n'ababanyi ba hafi ni ujirani mwema niko bavyita je rero ico kintu carantunguye ariko muri uyo mwanya nk'amakosa novuga yoba yarabaye kuri uruhande rwa Olympique Star kuri ujya mukinyi kubisanzwe bakubwira mu mategeko naho ngerekanye discipline naho kwinjira umusazi akaza kunyomera uri umukinyi kirazira no kumutunga urutoki ahubwo uramureka ko arbite ni habari abasekirite niho baba bari nico babajeje rero bawihaye akazi ka arbitre n'akabasekirite wanashaka ikintu gitoyi cyumvikana hajya nk'ubu nk'akarorero haji baro iyi baro urayibona ko ari yindi equipe ntisa nizanye we kubera ishavu ngo ni derby niki
ibi vy'uburozi bashira imbere ngo ibaruje kuturoga ukaca uyitobora n'akarorero canke ukayita nkariya hanze y'ikibuga kure ukayijugunya hajya haya ubugiye mu makosa Yes, n'amakosa. Yego. je rero ivyo bintu byarantunguye cyane je niyumvira ko Hasani yagize amakosa mbere ku buryo niyumvire ndavuga ati mbi ibi bintu ko ari karabigira eske kandi yambaye imyambaro wa equipe eske hoba hari hamaze kuba controle kuri fedo match niyaba yamaze gukontrolwa je nabona yuko komiseri wa match ategezwa kumukura muri match kubera irya nyifato agize hano ariko natangaye mbonye agarutse yarakinye ni hatari mbo ikintu twovuga iyo n'amakosa twabonye urukino rutaraba n'amakosa twabonye Asani nivyo yaragize ubu indiscipline ariko yarabaye provoke kuko ujya muntu bagiye kuzana ujya mu Tanzania twese twonye ko mu Tanzania biraboneka yuko kabisa Asani yarashavuye cyane mugiye yarakoze amakosa muga nyine shavuri gukoresha amakosa niko bimeze abantu n'abantu bahayagisa ugutandukanye niko yabikoze kandi nikosa yagiriwe amahirwe ko batamuhanye ubundi bwo bari kumuhana bakamukura no kuri fedo match mugabo rero ku ruhande rwa Atletico ni oil nabo nyene amakosa bo urumva amakosa ntangana amakosa naremereye kumwe urazi n'uwisha umuntu ntanganya n'uwivye biyobe ntibingana rero bajye bo bakoze amakosa arengeje kuko nyomba data wanje bizira ivyo bintu by'ubupfumu ivyo bintu by'uburozi bavyizera nibaza yuko bari kubigira ankasheti apana flagrant kuko byaburetse ko hari kumugaragaro bari ko baramugenduza ikibuga kandi rikagenduzwa ikibuga n'umukoca ujya usendayishimiye n'umukoca wa kabiri niwe amuhagarikiye bariko bagenda byumvikana yuko nabo bakoze amakosa menshi cyane ama rero kubijanye n'ivyo bintu nyene kufite uburozi byawe byo bupfumu je sindanavyemera wanashaka je sindavyemera kuko nimba bibaho nimba yari yabemereye ko baza gutsinda kirekana yuko ibyo bintu bakora atari byo ari nubwo shira mangetengete ubona ntibatsinze hazirita baranganije byumvikana yuko kwizere ivyo bintu je nibaza yuko Imana ariyo mushobora vyose Imana niyo ituma ibintu byose biba kuko iyo byaza kuba ari ivyo ntitwari kubona amahazirita yo kunganya twari kubona equipe imwe itsinda tukavuga tuti data wanje wa muruzi waba Olympic Star cyangwa wa muruzi waba Atletico ni oil yarushije inguvu ubabariye ariko siko vyagenze rero nibaza yuko ikibwirwa ni cyumva ikerekwa nikibona nibaza yuko muri Olympic Star hari abariko baradukurikirana no muri Atletico ni oil Academy hariho ariko baradukurikirana nukuri murabe ibi bintu ntibizoze birigaragaza nkuko kuko kijya kintu cyonyene gusa match itaraba cabaye cyarerekanye ibintu kabisa bidasanzwe ibintu abantu bahora biyumvira bibaze ko ari nk'ibinyegezwa ariko vyabaye ku mugaragaro nibaza yuko ariko baratwumva rero reka tuve ku iki kintu tugire mu rukino nyezina urukino ruratanguye hari gihe cy'isaha 9 zuzuye neza urukino ruratangura match itangura hariho gukadirana gukomeye cyane umengo harimo gutinyana barakina ubona yuko ku mpande zose urukino rupfunze ntibabona ko bareko barugurura ariko urukino rugeze utangira ku minota ya 10 urabona amakipe atanguye gutangura kubahuka ukabona Olympic Star ikira satite ishuti ukabona na New Oil irikira satira itera amashuti ku buryo ku minota wa 18 urukino rugice ca mbere twagiye tubona umukinyi afizi wa Olympic Star atsinda igisindo ca mbere wewe muri maki twinjiye mu rukino nyezina urukino warubonye gute ubona urukino rwagenze gute muri rusange ebiske bije vyavuyemo ivyo wari witeze bo muri make urukino rumaze gutangura byaraboneka neza ko Olympic Star uravye abafana bayo kujya kuntu ifata ibalo abafana bagatera induru ukacuraba kuntu ku ruhande rwa niyo iri kubisanzwe niyo iri arifise abafana bake barabona ko ari umupira wa public abakinyi bariko bakoreshwa n'abantu bari hanze bivanye n'ubwamo ruhari ukuvuga rero je ikintu nabonye ko Olympic Star bafashe ibara kubera public byaca bituma aba muri Olympic Star bumva yuko batari bonyene bagakora ibintu batari gukora cyane kumurorerezi haje bavuga yuko ari umukinyi wa 12 yego gushika hamwe je novuga mbere nari gori rya Hafizi je novuga yuko abafana bo bararishize muri ruhande kuko bamaze gufata ibara gacengo wa mbere yego nukuvuga barashoboye kugira ikintu bitwa applaudissement baramuha inguvu gushika hamwe aritsinda muri make rero urukino ngene rwari rumeze je
nabonye na Olympique Star nk'igice ca mbere mu minota ya mbere ego nuko byagenze bitagenda neza no kwene byagenze ngira ngo mwarabibonye mwese ariko kandi turacarindiriye nibaza ko federation bari hajya abambe ba federation bashobora no gufatira ibihano imigwi yose nko kumukinyi Hassan comportement yerekanye kijya munsi wejo canke ijya comportement abo muri Atletico niyo riberekanye bakazana umuntu atari muri staff akagendura ikibuga nibaza yuko rero turindire ibyo federation izokora ntawo bimenya nuko rero ukiniro gwagenze muri make resultat niyo nyene ni draw bibiri ku bindi aho ata equipe nimwe yashavuye ariko novuga yuko Atletico niyo academy y'ingira yarashavuye kuko bayigomboye ku munota wa nyuma yamaze kwizera intsinzi so rero twaraganiriye match maze guhera turaganira abantu benshi abo muri Atletico ni Oil abo muri Olympique Star abakunzi ba Atletico ni Academy batwihanganira umumenyereza wabo mukuru Welo mbese n'icegira ciwe ndayishimiye Hussein twashoboye kubaronka twarababuze n'ukuri nta tutagize twarababuze baciye bagenda ariko muri Atletico ni Oil twaraganiriye n'usanzwe akuriye abakunzi ba Atletico ni Oil Academy bamwita Amuri bamutazira amategeko twaraganira atubwira ingene bakiriye urukino aragira n'ico abwiye abakunzi ba Atletico ni Oil Academy muri rusange reka tumwumvirize urukino twarubonye neza urukino mwabonye yuko rwari urukino rudasanzwe wanashaka ku mpande zose ariko mwabonye yuko aribo batanguye kwinjiza igora mu nyuma muri deuxième mi-temps twarigomboye duca dushiramo n'irigira kabiri mwabonye ko mu bisanzwe twebwe intsinzi twari tuyizeye kuko uravye umwanya bagomboreye ko igora rigira kabiri bigaragara ko habaye erreur y'ubusamazi gatoya kuri defense nayo ubundi hoho intsinzi twamaze kuyizera kuko twari twabiteguye. Okay, babagomboye nivyo ku minota wa nyuma nta kundi niko bimeze mu rukino niko bimeze nibaze yuko twobihanganisha hama nirihe jambo wobwira abakunzi ba Atletico Niori Academy muri rusangi kugira ngo babandanye bashigikira umugwi wabo. Abakunzi ba Atletico Niori Academy n'abagomba ndabamenyeshe ko bobandanya bafise morale bashigikira equipe yabo abandanye batekanye kuko ntabwo equipe yatsinzwe ahubwo twanganyije mugabo rero nkuko bisanzwe barazi neza yuko muri retour dutegerezwa kuzotegura neza bihagije kugira ngo dushobore kurekipera intsinzi nkuko twe twayiteguye. Reka twashimire cyane kwa kanya muduhaye. Murakoze cyane. Inyuma yo kumviriza Amuri asanzwe akuriye abakunzi ba Atletico ni Oil ni president wa club y'abafana ba Atletico ni Oil reka cyo twumviriza na coach Ngabo Diomed umunyeza mukuru wa Olympique Star nawe atubwire ingene yakiriye urukino mu nyuma kandi twaravugishije na Mustafa aho yarahejeje gutsinda igitsindo cyo kugombora nawe nyine yatubwiye ingene yiyumva tungira turaganira kandi na Pascal Ramazan ni capitaine wa Olympique Star yatuganije mu Giswahili nawe nyemaza kumva ivyo yavuze reka nsabe ku bibago vy'uma badushiriremwo interview ya Ngabo Diomed hamwe na interview ya Mustafa hamwe na capitaine wabo Pascal Ramazan. Urukino rwameze neza n'urukino rwari rugoye ku mande zose mugabo uravye twatanguye neza match mugabo byaje guhinduka mu nyuma aho ama mistake twagize Atletico Niori bashoboye kuronka ibitsindo bibiri batugomboye kubera mistake ntoyi zagizwe na defense na n'umunyegoro. Okay, mbona abakinyi benshi twabonye bagiye baravunika nkaho twavuga umukinyi idi twabonye avunika hakiri kare cyane gose ubwo nivyo bavyatumye Atletico Niori ikibadomina. Ndivyo nacyo nyene cyafashije kuko uravye hagati idi akirimo babona ko match yari meze neza muga avuyemo abonye ko babaye ikintu cyo ko cha désorganisation gatonye mugabo après quelques minutes twaje kwitora nibaza ko nacyo mugabo nicyo kirimo mu byatumye ikipe itamira neza nko yatiza kumera yatiza gukina nibaza ko nacyo nyene cyarimo mu byafashije umurwa niyo iri gushobora ko kudetumiza nani mediane Iwacu.
ni kundwi y'icenda canke se 9e journée ndabona urugendo rwacari rurerure kuko muzokina inkino nyinshi inkino 15 muri phase ale none niki kimugiye kubandanya mukora kugira ngo umugwi wa Olympic Star ushishikare kubandanya witwara neza uravye championnat nivyo iracari ndende ni nota rimwe nivyo turaronse mugabo sivyo twashaka ko urabona muri classement equipe ntimeze neza mugabo nivyo nota rimwe turashimye kubera ko n'igitsindo tugomboye match igombehere ntihoruka kuryoherwa kindi naco nibaza ko après match this match contre Top Junior nganye ni Muyinga nibaza ko iyi match iraheze tuje gutegura match Top Junior n'inguvu nyinshi cyane ni iriya jambo babwira abakunzi b'umugwi wa Olympic Star hamwe n'abakinyi muri rusange cyo babwira abafana nuko batocika intege bacika intege ntibaze kubera twakinye match nk'iyi nye ya yitwa ko derby bazofata mu bwangu nkuko nyene baje kuri uyu munsi no ku munsi wa gatandatu dukina na Top Junior kugira batere intege abakinyi turako dushobora kuronka amanota 3 ku match ya Top Junior coach Ngabeka tubashime tubifurize n'urugendo rwiza murakoze cyane namwe ndikumwe kandi na Mustafa Irakoze umukinyi wa Olympic Star ni nawe yatsinze ikintu cya kabiri cyo kugombora. Mustafa uyumva gute? niyumva fresh niyumva ndyohewe cyane mu mutima kuba nahesheje icubahiro abakunzi wa Olympic Star nanje kubwanje numva bindyoheye cyane. Okay, none ndakubaza kandi uyumva gute kuko waje mu kibuga usimbuye unataka utsinda igitsindo cyo kugombora mu gihe Atletico niyo yabasinze ibitsindo bibiri kuri kimwe urakigombora. Uyumva gute kuba waje usimbura kongera ugatsinda n'igitsindo? Ivyo ni imipango y'umukocha. Burya umukocha afise imipango yiwe niwe yabona urukino ngene rumeze aravuga ati reka nibikiro y'abakinyi kubera abakinyi twese abakinyi hajya tuba dushoboye ariko nitworonka ngene dutangura muri liste 11 twese hajya atezwa kuba ari babasimbura reko cha yagerageje kuramplasa ku mwanya wayo ndakora vyiza. Okay, Mustafa reka tugushimiye cyane. Nanje ndabashimiye cyane. Hapa kwenye uwanja wa Umuco wa Muyinga niko na nahodha ni captain wa Olympic Star naweza nikamuuliza swali moja. Sasa Pascal, unaweza kaongea nini kuhusu hii match? Hii mechi ilikuwa ni nzuri. Ilikuwa ni nzuri sana, kila mtu amejiandaa kutokana na uwezo wake. Na matokeo Mungu akasaidia tukatoka 2-2. Sasa neno gani unaweza kaambia washabiki wa Olympic Star? Washabiki wa Olympic Star naweza kawaambia wasikaze tamaa. Waendelee kutusapoti mpaka mwisho wa championnat na imani Mungu ataleta heri, mambo yatakuwa yako sawa. Asante Pascal. Asante. Tumaze kumva rero ku mpande zose ingene bavyakiriye ndabona umengo twoca turabira hamwe ingene nkino zagenze muri rusangi ku ndwi y'icenda muri Premier League imbere yuko duca turabira hamwe n'amakuru avugwa muri deuxième division ariko nagira ngo mbaze Jibril hano avuge prediction ziwe za nyuma kubijanye n'urukino rwa Atletico New Oil na Olympic Star tuja ku yandi match ingene yagenze. Urakoze cyane. Bisanzwe urukino kuntu rwari rumeze muri rusange byaraboneka neza yuko nabitanguye ndabivuga ninjiye mvuga yuko urukino rushobora kurangira byo nabona yuko badashobora no gutsindana ari 0-0 urumva ko tevyiba egalisation cyangwa baranganya bo muri make by'ukuntu nabibonye byanyeretse yuko wanashaka naho tutarahagera urukino rukurikira nabwo nyene ruzoba rufise inguvu kurusha mbere wanashaka runo kubera batigeze batsindana ngo umwe ngo azavuga ngo bwa mbere ngo narakugiriye ibi byagenze uku ekaye ahubwo bose bazoza bafise ishaka yo kugira umwe wese yandika amateka ku wundi swati amutsinda donc bose bajanye inyota bose bajanye inyota ati urancitse murahatswe atwe ubukurikira jewe nzokwerera ego mboje niyumvira yuko Imana ihadushikanye turindira urukino rukurikira
je mbona ruzoba ari urukino rwiza Rubereye ijisho gusumba n'urwa mbere. kandi yumvira n'aya makosa yose yoba yarabaye ntazosubira yuko atazongera Yego. niko jewe ndavyiyumvira reka turindire mu gifaransa bavuga ngo akazoza kaduhishe vyinshi reka rero turindire turabe ingene bizogenda tuvere ku rukino rwa Atletico Academy na Olympic Star turabira hamwe ingene inkino zagenze ku ndwi y'icenda hari ku munsi wa gatanu niho batangura gukina ni equipe ya Royal FC y'Umuramvya yakira equipe ya Burundi Sport Dynamique maze Royal FC y'Umuramvya itsinda Burundi Sport Dynamique ibitsindo 4-3 ni mu gihe equipe ya Burundi Sport Dynamique yari yabanje gutsinda ibitsindo 2-0 ibitsindo 2-0 nako hatanga gutsinda Royal ku munota wa gatanu n'umukinyi wa Royal yitsinze byo bita own goal hanyuma ku munota wa 12 uwitwa Jeff wa Dynamique ashiramo igitsindo ca mbere ku munota wa 15 uwitwa Isa ashiramo ikindi ca kabiri bagiye rero kuruhuka ari ibitsindo 2 kuri kimwe ca Royal bagarutse mu gice ca kabiri equipe ya Royal yongera kugobra ku munota 53 cinjwe n'umukinyi Sef ku munota wa 70 equipe ya Royal itsinda mu gitsindo ca gatatu hanyuma ku munota wa 76 Alexis ashiramo igitsindo ca kane muri Dynamique nabo batsinda ca gatatu ku munota wa 79 Ego nuko rero inkino zagenze ku munsi wa gatanu barabandanije rero barakina ku munsi wa gatandatu Top Junior yo mu Kayanza yakira Flambeau de l'Est yitsinda ibitsindo 3-2 ibitsindo vya Top Junior vyijwe na Amis ku munota 30 Thierry yinjiza ku munota wa 48 mu gihe muri Flambeau de l'Est abinjije ni Irorich ku munota 51 hamwe na Bolis ku munota wa 54 Le Croco FC na Bujumbura City banganya ubusa ku bundi Vitaro FC na Bumamuru Bumamuru itsinda equipe ya Vitaro Bumamuru y'umukocha Olivier batazira mutombora atsinda Vitaro equipe yarako amenyeza mu mwaka weze ni bitsindo vyinjijwe na Kadika Bank mu wa 10 no mu 72 Alfred atsinda ku munota 50 na rimwe mu munota 29 mu gihe muri Vitaro hijije Aristote ku munota wa 44 Flambeau du Centre na Messager Dongozi banganya ibitsindo 2 ku bindi ibitsindo vya Flambeau du Centre byinjwe na Gilbert ku munota 21 byinjwe na Emega Kiza ku munota 49 Dani Cedric atsinda ku munota wa 17 muri Messager Dongozi ni kapitene wa Messager Dongozi Kashindi Juma atsinda ku munota wa 90 bongeye iminota 3 wona wiwe yarokoye equipe ya Messager Dongozi aho byari vyamaze kurangira no bibutsa ko aya ma equipe yose asanzwe ama equipe ya Academy Le Messager Flambeau de l'Est Flambeau du Centre ni equipe ya Academy Messager y'Igitega Messager Dongozi nayo ni equipe ya Academy Messager y'Ingozi ejo ku munsi w'Imana Aigle Noir na Kayanza United banganya kimwe ku kindi kuri Aigle Noir ni Tampo Chance yinjije igitsindo ku munota 52 mu gihe muri Kayanza United ari Elifaze yinjije ku munota wa 82 kuri penalty Musongati FC na Rukinzo banganya ubusa ku bundi Atletico niyo rero ngo turabivuga na Olympic Star banganya ibitsindo 2 ku bindi ibitsindo vya Olympic Star niyo tangwe kwinjiza ku munota wa 15 cijwe n'umukinyi Afis gigombogwa na Foster ku munota 55 Landry atsinda ikindi ku munota 77 hama umupira ugiye kurangira ku munota 95 minota 90 yaheze bangeje ku minota 5 umukinyi Mustafa atsinda igitsindo cyo kugombora gutyo birangira gutyo gushika ubu equipe ya Bumamuru FC kuri journée y'icenda iracyari mu kibanza ca mbere n'amanota 20 yayo igukirwa na Musongati FC y'Igitega ifite amanota 17 kumenya gatatu ni Flambeau du Centre amanota 16 kumenya bakane ni Burundi Sport Dynamique amanota 16 Atletico New Oil ifite amanota 15 iri mu kibanza ca gatanu equipe ya gatatu ni Messager Dongozi ifite amanota 18 Aigle Noir kibanza c'indwi n'amanota 13 Royal FC mu kibanza c'umunani n'amanota 12 equipe ya Olympic Star
yaduze umwanya umwe iri mu kibanza c'icenda n'amanota 11. Vitaro FC mu kibanza c'icumi n'amanota 11 nayo nyene. Flambeau de l'Est mu kibanza ca 11 n'amanota 11. Rukinzo FC ifise amanota 10 mu kibanza ca 12. Top Junior yo mu Kayanza ifise amanota 9 mu kibanza ca 13. Bujumbura City ikibanza ca 14 ifise amanota 8. 15 ni Kayanza United ifise amanota 6. Lekoroko FC gushika ubu ni ya nyuma y'amanota 3. Reka tumaze tumira amateka to ico turabira hamwe n'abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi. Inyuma rero yo kurabira hamwe ingene inkino zagenze kuri 9e journée, reka turabire hamwe n'ingene abakinyi basumbasumbanya ibitsindo. Ku mwanya wa mbere bamwita Ndikumana Landry ni wa Atletico New Academy afise ibitsindo 7. Ku mwanya wa kabiri ni Ndubimana Desire ni wa Burundi Sport Dynamique Burundi Sport Dynamique afise ibitsindo 5. Kireko Yves wa Musongati afise ibitsindo 5 nawe nyene. Banza Patrick Hussein afise ibitsindo 4 ni wa kipe nabona neza ni Bumamuru. Yes ni Bumamuru. Gakiza Aime wa Flambeau du Centre afise ibitsindo 4. Nzeyimana Jean afise ibitsindo 4 nawe nyene. Tampo Jansi wa Aigle Noir afise ibitsindo 4 akaba ari uko barushanwa ibitsindo. Reka tuve mu cicaro ca mbere turabira hamwe n'inkino mu cicaro ca kabiri nabo nyene baratangwe horo bageze ku munsi wa kabiri. Les Jeunes Athletiques na Leyer banganije ubusa ku busa. Tel Aviv FC na Muzinga FC banganya 2 ku bindi. The Star yo mu Gatumba inganya na Buhumuza ibitsindo ubusa ku bundi. Urabona ko ama equipe menshi yanganije. Moso Sugar FC yo mu Rutana itsindwa na New Force Academy itsindo kimwe ku busa. Ndabamenyeshe ko equipe ya New Force itozwa n'umumenyereza yahoze ari muri Atletico New Academy bamwita Arusha. Ni Arusha amenyereza New Force. Tigre Noir na Lumière d'Omumba banganya ubusa ku bundi. Interstar na Leader Dick Burundi. Interstar itsinda kimwe ku busa ca Leader Dick. Intwara Rumuri FC batsindwa na Magara Young Boys ibitsindo 4 kuri 2. Les Elephants yo ibubanza itsindwa na Garage Express y'Igitega igitsindo kimwe ku busa. Bijanye n'intonde ntitwabironka ntibarabishaka kuri FFB. Nongera ndabakibura muri FFB barukuntu batevya gushira ko ama resultat. Nubu ntavyo tubona ntavyo tugeze tubona ngene masumbanya amanota ariko nibaza yuko mu makuru yacu yo kuwa gatanu tuzoba twamaze kubironka. Reka duce tumira amate hanyuma duce turabira hamwe n'ingene inkino zagenze ku mugabane wa Afrika. Abariko barakina muri CAF Confederations Cup no muri CAF Champions League. Kuva mu Burundi muri première division na deuxième division reka turabira hamwe inkino zagenze muri Afrika bariko barakina muri CAF Champions League no duhera bari bageze mu byo twita 10e tour préliminaire kugira ngo bace baja mu mapule. Hari ku munsi wa gatanu batangura equipe ya Zamalek itsinda Tusker Football Club yo muri Kenya ibitsindo 4 ku busa. Zamalek ibandanya Tusker ija muri CAF Confederations Cup. Zanaco yo muri Zambie itsinda El Merreikh yo muri Sudan ya ruguru ibitsindo 2 kuri kimwe ku munsi wa gatandatu. Royal Leopards itsinda Sagrada Esperança igitsindo kimwe ku busa. Etoile du Sahel itsinda APR FC yo mu Rwanda ibitsindo 4 ku busa. Iyi APR FC bayita Armée Patriotique Rwandaise equipe y'igisirikare cy'u Rwanda. APR ija muri CAF Confederations Cup ari ku munsi wa gatandatu. TP Mazembe na Amazuru banganya ubusa banganya kimwe ku kindi. Petro de Rwanda itsinda Otohodoyo ibitsindo 2 ku busa. Al Ahly yo muri Egypte inyagira Union Sportive de la Gendarmerie yo muri Niger. Ndabutse ko iyi ariyo yakuyemo equipe ya Messager Dongozi itsinda ibitsindo 6 ku busa. Gutyo Union Sportive de la Gendarmerie ikorokera muri CAF Confederations Cup. Raja Casablanca yo muri Maroc itsinda
LPRC Awards ibitsindo biri kubusa ku munsi wa gatandatu. Simba Sports Club itsindwa na Jwaneng Galaxy yo muri Zimbabwe ibitsindo 3-1. Sundowns itsinda Maniema Union ibitsindo biri kubusa. AS Tunis itsinda Al Ittihad Tripoli yo muri Libya igitsindo kimwe kubusa. AS Tunis niyo muri Tunisie. Holoya itsinda Stade Malien ibitsindo 2-1. AS Setif itsinda Nouadhibou ibitsindo 2 kubusa. Mugeni wa Dibore bahawe n'ikarata itukura. Al Hilal yo muri Sudan nayo itsinda Rivers United igitsindo kimwe kubusa. Si Al Belouizdad itsinda ASEC Mimosa yo muri Côte d'Ivoire ibitsindo 2 kubusa. Al Hilal nako Wydad Casablanca itsinda Hearts of Work Sports ibitsindo 6-1 nuko vyagenze ekashe turabira hamwe inkino ingene zagenze muri CAF Confederations Cup aho n'abanyene bari muri deuxième tour préliminaire kugira ngo baje mu matsinda. Reka tumira amate kitugaruka mu kanya. Imbere yuko tuja muri CAF Confederations Cup kuri rukino rwa Simba Sports Club bayitazanwa niwe kundi wa Msimbazi aho yarikira nyagirwa itsindwa abafana bayo bamwe bararize handi abumva abafana bayanga nabo baca baryoherwa. Ibirese bya bindi byo ngamba Burundi twabonye jo Atletico Academy na Olympic Star hari aho zibari induru bamwe bararira abandi nyine bakekana umubabaro. Reka nsabe ku bintu by'uba dushire ko kantu kamwe urukino rwagaroheje kuba mwumvirize ingene yaramaborogo ku ruhande rwa Simba Sports Club. Okay, Jibril umaze kumva mama yari kararira ukamwumviriza ukuntu yarafise akabonye yarafise agahinda bivanye n'ukuntu Simba Sports Club yaje gutsindwa umva wivuga ku iki muri make bwiye bariko batwumviriza amajambo yari karavuga kuko yarababaye cyane. Kwisanzwe ni equipe ikundwa n'abantu benshi hariya ni equipe itsinzwe umva ni bya bindi bya derby uvuga ati derby rakaze cyane kumwe wabona ino bavuga ati ndica urutoke ndijana mu gasho ho usanga ari ibintu bikaze gose. Urumva wewe ko avuga ati ntitukironka naho duca tuzosaba kuronka aho duca naco bambariye muri make hose nukudutuka ikipe yacu imisubira inyuma ibintu nk'ivyo. Donc n'abafana bavyishaka bawe bivuze ko ikipe yabo ibahe vyiza gusa nta bibi bakeneye. Nikindi bidogera bamaze iminsi bidogera ujya mu entraîneur wabo yitwa Nimbarinde yigeze gukoca mu Rwanda n'umufaransa n'umufaransa ramwidogera cyane amaze iminsi abaha amazita mabi urabona na mukeba wayo ibihe byose yanga yarabatsinze ko batsinda buri batwara igikombe cya Super Coupe championner imbere yabo championner imbere nivyo byumvikana yuko abafana nyine bababaye cyane urumva ko aranamusabira no kumwirukana abesha abafana bavuga ati irukana coach irukana coach ayara nta nivyo gufina nyine barinze bakwanka nyine cugenda nta bibagira ko ari we yabashikanye mu bintu bya Champions League gutwara igikombe yabashikana ahantu kure abafana baragoye abafana ntibashima. Okay. Ukinogwa kuri CAF Champions League turabira hamwe no muri CAF Confederations Cup ingene nkino zagenze nabone batamye ku munsi wa gatanu. Equipe ya V Club niyo muri RDC ngaho muri Congo yatsinze Chakuma nako baranganije ibitsindo kimwe ku kindi gucyo Chakuma irabandanya V Club irataha. Koto Sport itsinda Orapa United igitsino kimwe ku busa. Yenenga na Binga itsinda kimwe ku busa bwa Yenenga yego ariko baca mu matirobi penalty gucyo Binga itsinda penalty 7-6 za Yenenga ama Yenenga irataha Binga irabandanya ija mu
iratsinda ivyo bita amapole mu rurimi rw'igifaransa. Al Masry itsinda Uganda Revenue Authority igitsindo kimwe ku busa. CS Sfaxien itsinda 4 ku busa bwa Bayelsa United. GS Saoula na Concorde banganya kimwe ku kindi. Al Ahly Tripoli itsinda Biashara United ibitsindo 3 ku busa. Biashara United niyo muri Tanzania nayo itaha. Tubize ko na Yanga yari muri CAF Confederations Cup nayo yatashe. Simba Sports Club nayo ikazoca ikina, ikaba ariyo equipe isigaye muri Tanzania izokina muri CAF Confederations Cup kubera yasinzwe muri CAF Champions League. Pyramids itsinda Azam Football Club igitsindo kimwe ku busa. Azam nayo nyene niyo muri Tanzania nayo iratsindwa. Gor Mahia Football Club yo muri Kenya, Gor Mahia irabandanya ku bitsindo 3 kuri kimwe. DSMP Mtema Pembe yo muri Congo itsinda AS do Kigali ibitsindo 2 kuri kimwe. Premier d'Agosto na Red Arrows banganya ubusa ku bundi. Orlando Pirates itsinda Diable Noir ibitsindo kimwe ku busa. GS Kabiri itsinda Farlaba ibitsindo 2 kuri kimwe. Berkane itsinda Ben Guerdan ibitsindo 4 ku busa. Nuko inkino zarangiye. RSB Berkane itsinda 4 ku busa bwa Ben Guerdan akaba ari uko vyarangiye muri CAF Confederations Cup. Reka yo tumire amate cyo turabira hamwe ku bugano burayi twambuke Mediterranee dushikeyo turabira hamwe amakuru avugwa muri Ligue 1 ari wari tuza guhera. Reka tumira amate cyo tugaruka mu kanya. Okay, imbere yuko dushika mu bugano burayi tubanze dukosore gatoyi. Bamwita Didier Gomez da Rosa niwe asanzwe amenyereza equipe ya Simba Sports Club. Nazwe twababwiye niwe ariko aidogerwa n'abafana ba Simba Sports Club yo kuno Musimbazi bavuga yuko adashoboye kuko ariko arabaha ama resultat mabi. Reka rero tuve mwibi vya Afrika dushike ku mugano buraya aho tugiye guhera mu higanwa y'Ubufaransa Ligue 1. Bari bageze kundwi ya 11. Kundwi ya 11. Equipe ya Saint-Etienne na Angers batanga ku munsi wa gatano. Saint-Etienne na Angers baganya 2 ku bindi. Nantes na Clermont, Nantes itsinda 2 kuri kimwe cha Clermont mu gihe Nantes beretswe ikarata itukura na Clermont nyene barayibereka. No kuvuga imigwi yose yarangije urukino ari abakinyi 10 ku bandi. Lille ku munsi wa gatandatu inganya na Brest igitsindo kimwe ku kindi. Nice itsinda Lyon ibitsindo 3 kuri 2 mu gihe Lyon beretswe ikarata itukura. Lens itsinda Metz ibitsindo 4 kuri kimwe. Reims itsinda 3 Reims itsindwa na Troyes muhira iwabo igitsindo kimwe. Ibitsindo 2 kuri kimwe. Mu Bufaransa bakunda gutanga ama carton rouge. Ndabona na Reims baraberetse carton rouge. Rennes na Strasbourg, Rennes itsinda Strasbourg igitsindo kimwe ku busa. Lorient na Bordeaux banganya kimwe ku kindi mu gihe Bordeaux baraberetse ikarata itukura. Ariko ndavuga yuko ari amakarata gusa, ndabona ana makarto yonyene. Monaco na Montpellier, Monaco itsinda Montpellier ibitsindo 3 kuri kimwe. Marseille na Paris Saint-Germain banganya ubusa ku bundi mu gihe Paris Saint-Germain urukino bagiye kurangira abakinyi badakwiye umukinyi Ashraf Hakimi bamwereka ikarata itukura. Gushikubu ingene barashashana amanota. Equipe ya Paris Saint-Germain yaramaze kuzanika nubwo yanganije ejo ibisa amanota 28. Lens amanota 21 ni ya kabiri. Nice ku mwanya wa gatatu n'amanota 19, Marseille ku mwanya wa kane n'amanota 18. Rennes ku mwanya wa gatanu n'amanota 18 nayo nyene baranganya. Ku mwanya wa gatatu ni Angers amanota 17, ikipe nka Monaco iri ku mwanya wa 8 n'amanota 17. Lyon ku mwanya wa 9 n'amanota 9, Lille ku mwanya wa 10 n'amanota 15. Nako Lyon iri ku mwanya wa 9 n'amanota 16, Lille ku mwanya wa 10 n'amanota 15. Zitatu za nyuma zishobora gukoroka mwanya n'umwanya ni Brest ku mwanya wa 18 n'amanota 6, Metz 19 amanota 6 nayo nyene. Saint-Etienne equipe ifite ibikombe byinshi mu Bufaransa ifite amanota 5 iri ku mwanya wa 20. Reka tuve muri Ligue 1 tubabwiye ingene barashashana ibitsindo gushika ubu umukinyi yitwa Caetane Laborde wa Rennes afise ibitsindo 7. Jonathan Walile ibitsindo 7. Mohamed wa Clermont afise ibitsindo 6. Ludovic Guiuli afise ibitsindo 6 n'uwa Nantes. Wissam Ben Yedder wa Monaco ibitsindo 6.
Waribi wa Saint-Etienne ibitsindo bitandatu nubwo Saint-Etienne ku mwanya wa nyuma. Dimitri Payet wa Marseille afite ibitsindo bitanu. Andy Delos afite ibitsindo bitanu wa Nice. Kylian Mbappé wa PSG afite ibitsindo bitanu nawe nyene wa Paris Saint-Germain. Twagiye mu gihugu cy'Ubudagi ni muri Bundesliga naho nyine turabira hamwe n'inkino zagenze bageze ku ndwi y'icenda. Inkino zatangwa ku munsi wa gatanu, equipe ya Mayence 05 itsinda Augsburg ibitsindo 4-1. Leipzig itsinda Getafe ibitsindo 4-1. Arminia Bielefeld itsinda Dortmund itsinda Arminia Bielefeld ibitsindo 3-1. Wolfsburg na Freiburg itsinda Wolfsburg ibitsindo 2 kubusa. Bayern Munich itsinda Hoffenheim ibitsindo 4 kubusa. Hertha Berlin itsinda Mönchengladbach igitsina kimwe kubusa. Cologne itsinda FC Cologne na Bayern Leverkusen banganya 2-2. Stuttgart na Union Berlin banganya kimwe ku kindi. Urukino rwabaye jo gwa nyuma Stuttgart na Union Berlin banganije igitsindo kimwe ku kindi. Gushika ubu Bayern Munich ifise amanota 22 ya mbere. Dortmund ku mwanya wa kabiri amanota 21. Freiburg ku mwanya wa gatatu n'amanota 17. Leverkusen ku mwanya wa kane n'amanota 17 nayo nyene. Zitatu za nyuma ni Augsburg ku mwanya wa 13 n'amanota 6. Arminia Bielefeld iri ku mwanya wa 17 n'amanota 5. Getafe ku mwanya wa 18 ariwo wa nyuma n'inota 1. Amaze gutsinda ibitsindo byinshi ni Robert Lewandowski wa Bayern Munich afite ibitsindo 10. Erling Haaland wa Borussia Dortmund afite ibitsindo 8. Taiwo wa Union Berlin afite ibitsindo 7 ari ku mwanya wa 4. Serge Gnabry wa Bayern Munich afite ibitsindo 6. Anthony wa FC Cologne afite ibitsindo 6 nawe nyene. Turabire hamwe no muri Serie A mu gihugu cy'Ubutaliyano nabo nyene barabakinye ku munsi w'icenda. Equipe ya Torino itsinda Genoa ibitsindo 3 kuri 2 ari ku munsi wa gatanu. Sampdoria de Gênes itsinda Spezia ibitsindo 2-1. Salernitana na Empoli itsinda ibitsindo 4 kuri 2 vya Salernitana. Sassuolo itsinda Venezia ibitsindo 3-1. Bologna itsinda Milan nako Milan asa itsinda Bologna ibitsindo 4 kuri 2 mu gihe Bologna beretswe ikarata itukura. Atalanta Bergame na Udinese banganya kimwe ku kindi. Hellas Verona na Lazio. Hellas Verona itsinda 4-1 cha Lazio. Ndabitse ko equipe ya Lazio ari equipe y'umumenyereza Jose Mourinho aherutse no kwirukanwa muri AS Roma. Ego Fiorentina itsinda Cagliari ibitsindo 3 kubusa. AS Roma itsinda na Napoli banganya ubusa ku bundi. Inter de Milan na Juventus urukino rwo rukomeye cyane banganya igitsindo kimwe ku kindi. Gushika ubu muri Serie A mu Butaliyano equipe ya Napoli iri ku mwanya wa 25 inganya na AC Milan ku mwanya wa 2 25. Inter de Milan ifise amanota 18 iri ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 4 ni AS Roma ifise amanota 16. Atalanta Bergame iri ku mwanya wa 15 amanota 5. Equipe ya Juventus iri ku mwanya wa 6 amanota 15. Equipe nka Lazio ku mwanya wa 14 ya Mourinho ku mwanya wa 8 ifise amanota 18. Zitatu za nyuma ni Genoa ku mwanya wa 18 ifise amanota 6. Cagliari ku mwanya wa 19 ifise amanota 6. Salernitana gushika ubu iri ku mwanya wa nyuma y'amanota 4.